Hello everybody, ndabaramukije mwese muri ko muradukurikirana muri Burundi Kingdom TV, naziko muri benshi cyane muri ko muradukurikirana, muri benshi mukurikirana ibikorwa byacu kandi ibikorwa bidasanzwe. Intego yacu no kugira ngo dushobore kubazanira za mpano mutari musanzwe muzi, za mpano usanga zinyegeje zikabura ariko abantu bashobora kuzizamura. Twibwire turagenda tukazitora, tukaca tuzisuzuma, tukaca tuzibazanira kugira ngo ibintu bibananye bigenda neza. Uwo muri kumye ni formidable, étonnable, admirable, considérable, ndaziko mu nkunda cyane, wavyemera wavyanka. Yes, ico ndagusaba cyane kugira bigende neza, manzi ugaye subscribe, comment, share kugira ngo bose babironke kugira bigende neza. Uyu munsi rero hava wiyumvira ati mbega uyu munsi batuzaniye iki, badufitiye iki? Turatubazanira abaririmbyi, turatubazanira abakomedie, turatubazanira abakina amafilme, aba designer, aba podcast mwarababonye. Ati uyu munsi none dufise iki? Uyu munsi rero dufise n'umuntu asanzwe akora umwuga wiwe, sinza kumuvuga kandi atarivuga. Ndakora mukije bro? Ndakora mukije. Meze bien. Ndameze neza cyane. Muri Burundi Kingdom TV twakirende. Muri Burundi Kingdom TV mwakiriye Le Prince Arnaud. Le Prince. Yego. Umuganwa. Yego. Urumuganwa. Umwana w'umuganwa. Okay. Le Prince Arnaud. Yego. Akazi usanzwe ukora nakahe? Le Prince Arnaud ni umuririmbyi. Yego. Uri umuririmbyi kandi nico cyatumye ushobora kuza hano muri Burundi Kingdom TV. Ubwo rugendo rwawe rw'umuziki warutanguye kuva ryari? Narutanguye muri 2019 igihe meza amashuri ya secondaire. Naciye mvuga ati reka ntangure carrière musicale. Yego. University turayiga canke wamaje? Ndi muri university. Yego. Ukiri ngaho nyene hariho abantu bavuga yuko umuziki hamwe n'ishure harabusanga bigora. Wowe birakorohera cyane? Bon, yego je biranyorohera par rapport yo muri secondaire. Muri secondaire niyo nabona umengo na time no bironkera. Muri université nabonye umengo biroroshe. Ndakunda bijeranye. Ego. Bati baririmbye usanga bamaze gukora umuziki ukaca usanga 6 iramaze kubahenda mbere n'amashuri bace bayabaheba, wobabwira iki muri kano kandi? Bon, icyo no babwira kandi esprit z'abantu ziratandukanye. Hari abantu baja ku school ari guforsa to kugira baryosha abavyeyi, n'abandi baja kwiga kugira bafise nyene target. Jerangere nifise target. Bon, icyo no himiriza abandi nabo bagerageze bakre iyo esprit yo kwiga kubera ifo kurondera ku makote yose. Yego. Ni wewe umenga tuzi uri muri management ya New Bowden, niko biri? Yego. Kubera iki kuja muri management ya New Bowden? Niwo bakurondeye canke niwo wagiye kubibasaba? Bon, bisanzwe nije nabarondeye. Nk'igitangura nyene carrière yanje, nafise nyene ibibazo bimwe genre kuja muri studio, ama promotion. Urumva naciye mvuga ati sinovyishobora na jenyene, kandondera umuntu ansupporting. Niyo nahura na Bowden, ndamwitura, ndamwumvisha nyene amanani yanje, ibikorwa vyanje aravuga ati wowe urakwiriye support. Yego. Nta nkeka yuko kugira ngo ushobore kuja kwa Bowden, kugira ngo ushobore kumyitura Bowden, nuko wabonye Bowden ashoboye kandi no kwabonye Bowden hari hahana ashobora kugushitsa. Waragerageje uraraba hano muri Buja Flavor, uraraba muri 257 muri 257, urabona yuko Bowden ari we muntu yoshobora gufasha wowe kubgawe mu kazi kawe usanzwe ukora ga Prince? Bivanye n'umuntu anyegereye nabonye ari wari hafi. Yego, mvuga ati umuntu ko anyitayeho kankorane nawe kubera kwegereye. Yego. Muri kano kanya ushobora kuronka abandi ni twende management ziratandukanye. Hari imwe ushobora kuronka avuga ati kweri sinoirata, kavuga ati reka nigire muri iyi. Yego. Bowden wamushimye iki? Bon, Bowden cyo namushimiye n'umuntu arazi kwidandaza sana. Yego. Washimye nawe ushobore kuja mu kugira ngo ashobore kugushikana nawe aho yamaze gushika? Bon, naje kuri kote wanje navuga ati kwidandaza kuri wanje ni gukwiye, kanegera umuntu mbona abishoboye nawe kugira nanje bice binjamo. Yego. Je numvise ngo umuririmbyi ariko jewe imbere yuko nshobora kwemera kuri umuri kuko duhava dusanga twakiriye n'umuntu tutazi, duhava dusanga twakiriye n'umushoferi akita ngo n'umuririmbyi ariko kugira amenye kuri umuririmbyi nkene binyemeza akakanya. Bon, ngire rap cyangwa R&B. Rap cyane je rap irangiye sana. Na mbibi kunziraza kwinshisha mu. OK. J'arrive dans le club, je la vois paniquer. Elle a teasé la vodka, elle veut me piquer. Toujours dans le salle, je crois qu'il a craqué. Elle a fumé le bédo pendant que je la draguais. Approche-moi ma bélo, approche-moi ma bélo. Tu veux louper la piste, tout commencer à zéro. Accroche dans ma bélo, accroche dans ma bélo. J'adore quand tu bouges tes vêtements en polo. Gucci, Prada. J'adore comment tu te tes vêtements
Au kantu kasubiramo gato. J'adore quand tu bouges tes vêtements en polo, Gucci et Prada. Abantu bariko baradukurikirana n'abarundi. Abarundi harabusanga turi mu gihe cy'ikarema, cyane cyane abagatolika, harabusanga barifunze igifaransa, ugasanga barisonzesheje igifaransa. Iyo ndirimbo iri mu butumwa bwa. Ni indirimbo en fait naririmbye nyene ko urabona mu bino bihe tugezemo. Bon harakunda kuba ibintu vy'ama kermesse, ama after exo. Jean nyene ni inspiré kuri bijya aba jeune bakunda kugira gatireka ndabarimbira karirimbo badoza baratamba iyo bagiye muri bijya bintu vyabo ako kantu numvisemo ka vêtement no kuvuga Jean navuze nyene j'adore quand tu bouges umva ndakunda ukuntu uri kura ubuja wayo wambaye impuzu iri Gucci polo ukuntu nyene iguma igira yego yes mwamwumvise no muhapa uvuze ko n'umuha Allen Biste dushire muri Allen B naho twumve bumve kuri kote zose. Cause I don't wanna feel so lonely. Don't you wanna get some lovey? Baby, come closer to me. Yeah, umutima wanje ukuri, ugushaka wese ukuri, ngwino nyaruka mukunzi. Yeah, let me down, don't let me down. Ndagusabye girl, don't let me down. Let me down, don't let me down. Yeah. Ndabona yuko umengo ibintu ntibizokora muri Buja Flava. Ofite hari igihe umuntu ashobora kora muri Buja Flava akaraba akavuga ati biriko birangora cyane kumenya urusha ubundi kuko bose usanga ari abantu bafise impano zidasanzwe. Ariko je nkeneye kumenya waduhereye kuri rap uraja no kuri R&B. Ikintu usanzwe yifokalizamo cyane cyane n'icyaha. Nivyo bibiri rap na R&B. Byose. Ubu no kuvuga bavuze ati mu Burundi abaririmbyi baririmba rap, abaraperi bo mu Burundi baragushiramo n'abaririmbiste baragushiramo. Yego. Okay, mu Burundi hari abaririmbyi bamaze gukora rap. Novuga cyane cyane nk'umuririmbyi Sakumbure n'uwakoze bidasanzwe muri Buja Flava Mugani Desire mu myaka yahereye kuri rap cyane Big Fizzo benshi bamuzi kwizina rya Big Fizzo yahereye kuri rap ariko haragira ngigihe ashobora kuronka impanuro zumye mu ba legend b'umuziki aramubwira ati rap umuntu ariko arakora rap ntahashika rimwe na rimwe cyane cyane ngo yagerageje kumyereka abagerageje gukora rap mu Burundi aho usanga umenga baracari kuri gwa rugero acamusaba yuko yoje no muri R&B yoshobora kuba ari nayo nzira nawe wahisemo kuca mu nzira zose. Bon je nanje navuze ati ko ndabishoboye reka nkubite ku makote yose ngume ndabonekamo yego muri zo ndirimbo washobora kuturirimbira harimo iyo umaze gusohoramo izo zose zarasohotse hariho iyo narimbye R&B niyo meruka gusohoka vuba cyane. Urafise amasanamu? Bon ni video lyrics yego video lyrics kuri YouTube. Management turimo ikintu kimaze kukunezera kuvukishika mu nicyaha. Bon nakubwiye nayironderamo promotion kandi biriko biraza yego iyo management naserukana na peut-être ibini vyariko yego combona umengo ndiko ndatera kwimbere ndagerageza kuduga kujya nyene mbona ndabishaka yego. Mu ndirimbo iyo ndirimbo wakoze uheruka gukora niyo wakoreye muri management hari iyo wakoze utari muri management iyo yifaransa niho uri muri management iyo ariko wayikoze uri muri management ugerageje kuraba ni indirimbo wakoreye video lyrics ariko si video nyene bisanzwe official ntubona yuko hari ikintu kigihaze naho kiri muri management bivanye na niveau yiwanje umva nibuke barambwiye ati wewe nibuke tuzogenda turaduga yego bon turatangura kuri ibi kugira tuzoshike kuri bijya yego kintu n'ubukebuke ntivyashise kuri iyo ndirimbo wakoze ukavuga uti je ndabona yuko ni indirimbo nyene nakoze kandi nayikoze kubera ko ndi mu muryango wa management kandi management tegeza kwerekana ubufasha kuko nibo bagufasha mu minwe no kuvuga akazi kawe k'umuziki niwo genda woshobora kumenya byinshi yogenda kubazabo ntivyashise umaze gushika umaze gukora iyo ndirimbo ukavuga ati none kubera iki vraiment ntayisoranye na video ndabona yuko management yikina DCV sana ntivyashise. Bon sindavyumvira ko cyane ivyo vya video kubera ndacatangura kandi ndavye na management ukuntu iri kwirantwara ngira ku mategeko bariko barambira mba sinoca ndababwira ati wapi je ndavyanse muri video mba negeza kugira ku mategeko yego.
Mu Burundi hasanzwe hariho ama management menshi sinashobora kuyavuga amazina ni menshi cyane nawe urabizi kandi hariho abaririmbyi bagiye barayajamwo aho mbere tuheruka kumva yuko hariho n'umuririmbyi yigeze kuba ari muri management iraho ntavuze izina aheruka kuja mu mburano na management yahoramwo kandi nawe nyine ugerageje kumviriza niyo management yarasanzwe arimwo ni management yamushikanye ahandi hantu ariko abaririmbyi benshi usanga bagiye management usanga bavayo ari ngorane gusa ntivyashitse umunsi uje muri iyo management ukavuga ati nihweje abandi ukuntu vyagenze management bagiye baracamwo je nanje ndabona yuko gishobora kuba ikibazo ibyo just ndabimedita ko sana n'igihe nangura musique navuga ati bon hari abantu baza banca intege iyo nzira iri kurajamwo siyo iyo nzira iri kuratumberamwo siyo aho nshaka gushika rero naha jewe singenda mvuga ati ngo je nzova mera nkanaka jewe ni jewe bizomba ko n'Imana ibizi gusa jico nizera niciza kizomba yego Bauden asanzwe ari umuririmbyi kandi nawe uri muri iyo management usanzwe uri umuririmbyi kandi twarumvise yuko hariho nabandi ashobora gushira muri iyo label yabo kama ni New Bauden New Bauden label gufashwa no muririmbyi kandi nawe usanzwe uri umuririmbyi harahora hagira aho ushobora kwiyumvira yuko uwo muririmbyi azohava gushikana ahantu harusha we aho yishikanye yego biba ishobora kuba ni bya bindi nakubwiye Imana niyo nshira imbere yego abantu bakunda kuvuga yuko umuntu imbere yuko ateza imbere uwundi amanza kwiteza imbere kuko ntushobora guteza imbere nawe utamanje kwiteza imbere urashaka guteza imbere umuntu ugasanga nawe acagucako ushobora gufasha umuntu ejo ugasanga yatembere kugusumba yego uriteze guca kuri Bauden bon ntabyo nzi gusa gere nawe to cyangwa ushaka ko muri nyuma nawe to kwifuza kugera imbere yego mu byiza nawe to byifuza naho uri muri management ya Bauden nariko ndavuga yuko Bauden arafise ukuntu arondera promotion yiwe promotion yiwe kugira ngo ibikorwa vyo bibandanye bimenyekana kandi nawe iyo promotion urayikeneye ntaho uhora ugira amakenga ati jewe vraiment ndabona yuko umengo bazohava baguma banyicarise kuko turamenyereye ama management arimo abaririmbyi benshi hari habaho abaririmbyi baveteza ugasanga abaririmbyi ntibariko barumvikana ayo makenga we ntayo uragira bivanye n'ukuntu tuko turakorana ubu peut-être sinzi ko namba bizoba après bivanye n'ukuntu tuko turakorana ubu je ndabishima yego nco gituma nanje ngumayo mvuga ati aha ndishiho nzogera ku ndoto kanaka nifuza yego uyu munsi hoza umu boss azanye umutaha akavuga ati jiwe nshaka yuko izi miliyoni cyangwa izi miliyari zanje ndazishira kuri Prince Prince ni Prince yova muri New Bauden akaja kuri uwo boss no mutuma kuvugana na Bauden yego yovugana na Bauden kugira ngo bakugire we ntiwashobora kwikura yati jewe oya no bicisha kwa Bauden ndazi akanote wo gutakumvise yes bakunzi ba Burundi kindo by'umwamvumisi ko turi kumwe uwo turi kumwe no murapera akongera akaba no mu R&B wowe usanzwe ukora uwo mwuga wawe kuririmba ariko nashaka cyane mere nk'uhagara gato kuri rap rap kuri wewe ivuze iki bon rap kuri jewe ninga expression bandi ko ndi exprimer navuga ati je ndiko ndarapa ndiyumva umengo ndiko ndatanga nyene message kubera je ndi umuntu oralement nazi kuvuga amajambo menshi mugabo ndiko ndakuririmbira ndumva umengo iflow yoduga nkagira forumba amajambo yanje canshima kuyacisha muri rap donc je rap kuri jewe ni nka umva iransuka gutanga igufasha ushira mu butumwa bwawe kugira ngo abantu babashikire yego kira kintu cyose gifise intango kandi kagira iherezo kandi kintu cyose gifise source nkuko nariko ndabivuga wobuzi inkomoko ya rap inkomoko ya rap shana ntacyo mbizi ko byinshi cyane kere none gukora rap tazi inkomoko ntumva yuko ari ikibazo kuko ni byiza kuja mu kintu kizi ibibaho naho umenya byose ni buke ngira nzobimenya yego mwamwumvise umuririmbyi turi kumwe akora umudiho wa rap kandi agakora na R&B nizampano twaguma tubabwira mwavyumvise ukuntu yagize rap mwavyumvise ukuntu yaririmbye R&B nta kindi tugusaba atari uko umaze kugira subscribe ukagira share ukagira comment kugira ngo nizi impano uzogumuza kuzibona kuko ibiri imbere ni byinshi cyane kandi bikomakomeye wewe muri uwo mwuga usanzwe ukora bo kuririmba ibintu umaze guhura navyo ushobora kuvuga ati je ibintu vraiment byaranciye intege byaratumye numva umengo ndabayita 7 nk'ivya mu mwuga wawe
je kwe nakubesha ari umuntu umwe ntago muvuga izina gusa ari itete y'umuntu kwiriguma ingaruka mu maso hari umuntu yigeze kumbwira ati wewe nawe uzokwigera uririmba ukaririmba indirimbo imeze gute ntabwo uzokwigera undyohera jewe uwo muntu yaranteye inzigo ku buryo mvuga ati uyu muntu kweri ifoko nkorana ingufu umva yaranciye intege arambwira ati wewe umva nawe uzoririmba gute nawe uzoririmbana n'Imana nawe uzoshika nta n'umuziki wawe uzokwigera undyohera uwo muntu kweri je kweri n'Imana imubabarira ahari Imana imubabarira ahari kweri yarambabaje tunire tubasi ata bintu by'amabifu gusa narabyakiriye fo kandi byamaye n'ingufu nyene zo gukora yego. Okay, ikintu nagomba cyane kubaza kandi ni Bawden twigeze gutumira hano muri Burundi Kingdom TV. Aratwemerera kuri micro zacu yuko afise abana agiye gufasha. Kandi na Bawden yatwemereye kuri micro zacu za BK TV aratubwira yuko kugira ngo ashobore gushika hashitse amangetengete abifise mu ruhara. Aranatwemerera yuko asanzwe afise umupfumu bakorana. None ga brother uremeye kugenda gukorana n'abantu bakoresha abafumu? Bon iyo ni system ni nubwo nka system y'ubuzima bwiwe n'ama principe yihaye nimba avuze ati jewe kugira bigende guca negeza guca kuri ikote nkuko nanze navuze ati jewe kugira bigende guca reka nce kuri ikote yanaka nawe namba abona ata muntu avuga ati je no kwitura nde kugira mfasha avuga ati je kajenje kuri ikote umva nawe nivyahisemo nanze nahisemo kuja gufashwa n'abandi bajama Buja Flava ni hatari nawe ntubona yuko nawe we nk'umuntu asanzwe kurondeye asa n'ukuyobora muri management ntubona yuko hazogera igihe akubwira ati brother wo kuna dekone tugende kumutaramu hari bon c'est ndi umwana pe sinzi abantu baraba influence mugasi ndabyizi ko cyane jewe ashaka kubimbwira ntibipase uzoca wa bon ukuntu niyumva muri umwanya no vyanka gusa nyene abantu bakunda ku influence kandi ari gusanga umuntu abafise yindi mwemu akubwiye ikintu kumva umengo akakigutahuza kandi kumva umengo wona kijamo gusa ibyo sivyo ndiko ndisabira gusa nyene je uzoshima kuvamwe muri management kuri parayo wanje bon kuvayo no vayo kubera tudahuje kumanani ku makondisiyo mba no guma nkorike cyamvayo tu nego ikintu kundira Bawden ni cyane nakikubwiye Bawden n'umuntu yidandaza ari danda arumva ibikorwa byiwe arabyemera sana ari ico cyo kuja kuri abantu ntukimushimirako iki cyo kuja ku bantu ibyo na anadekone sana akini sawa ni system de vie yiwe bon je sino mukondana kubera nene yabikubwiye ngaha umva abagiye kurondera namba ari migisha yongo namba ari biki umama wagiye kuguruza ibintu vyo vyugaye aki unamwamini Mungu je ndizera Imana cyane gose na Yesu ico reno gusaba we cyane no gusaba yuko utoja muri ryanzira aho kubandanya usenga Imana kandi Imana izo gushikana handi hantu yes turi muri Burundi Kingdom TV kandi Burundi Kingdom TV irimwe abakiriso gusa nta mupagana arimo nico gituma abo dutumira bose tumabwira ati musenga Imana kuko Imana nikora byose yes muri uwo mwuga usanzwe ukora igihe wakora uri wenyene hari ahantu wabona umengo ntutusha hari ahantu wabona umengo ntishika kandi umaze kuja muri management wagiye muri management kubera ko hari hahandi hantu wifuza gutusha urabona yuko indoto zawe zamaze kuba reality indoto nizirashika wapi gusa ndi muri biracari encore ko biraza ndacari ku ka fondation ariko indoto zawe wifuza ko zizoshika he international kawaii international ugerageje kuraba muri uyu muziki wo ngaha mu Burundi novuga yuko indirimbo zibiri si indirimbo nyinshi ariko ari indirimbo zirimo ubutumwa zirashobora kuba zifise ico zimaze kumara kandi zimaze gufasha imitima y'abarundi ugerageje kuraba umuziki w'u Burundi ukuntu wubatse wowe nka wowe Prince umuziki wawe uzanye mushasha ibintu ubona ati je ibintu ndaje kubihindura muri Buja Flava ni nk'ivya cyambere coco ndaje guhindura platforms abarundi basanzwe bashirako ibintu abarundi basanzwe badashirako ibintu biri international genre kujyanye baguma batubwira ngo turirimbe ibintu by'iwacu kandi ukasanga bigumye biri local le Prince Arnaud rero araje kuduza platforms mu Burundi genre bakabona nyene ko n'Uburundi burimwo muri zo platforms ati umuziki wo mupeti uri international ariko Bawden yazidugije
Bawden ntago yazidugije none wifuza kuzoziduza n'umubosi watazidugije sinakubwiye ivy'Imana niwe urabizi. Okay. Yes, mwamwumvise umutumire ari muri management ya New Bawden kandi aravuze ati aho Bawden atashitse je nifuza kuhashika taro platforms batarashikako batarashobora kugeraho naho umubosi wanje atarazishikako jewe ndifuza kuzozishikako ni indoto zidasanzwe kwifuza kugera ahantu hakomeye kurusha umubosi wawe si ikintu cyoroshe. Brother turiko turamera nk'abaja ku musozo abafanzi bawe babwiye iki muri kano kanya bariko baradukurikirana abafanzi banje nkuko nkiri muri The Bico no bahimiriza ni kunkurikirana bakaja ku following channel yanje kuri YouTube Le Prince Arnaud officiel baca bambona cabona indirimbo zanje zibiri yego. Okay, ikiganiro twari kumye n'uyu mutumire tukirangirije ngaha brother ndagushimire cyane ikananje ndagushimire ndabashimira no ku mutima w'urukundo mufise wa support birangiye sana kubona muko mura supporting ubwo rukari hasi mugashaka kuruduza hejuru murakoze cyane namwe kuba mwanyakiriye muri Burundi Kingdom TV. Ni wahura n'abagenzi bawe ni wahura n'abandi baririmbyi bagenza uzubabwira ati Burundi Kingdom TV imijyango iruguruye nta kindi jejwe no kugira ngo ishobore kuguma iduza izongabirano canke igaragaza izo ngabirano zijya zinyegeje abantu badashobora kuba bazi zijya ziguma zirira ati ku radio twe ntibatuvuza twebwe imijyango iruguruye ubuzoza wese mirango iko wazi kugira ngo tubandanye ibintu bibandanye bigenda neza. Mwamwumvise umutumire twari kumye ni Prince Arnaud asanzwe ari muri management ya New Bawden ariko wari karabashikiza iganiro muramuzi none sinza kumusubira mwizina ico no gusaba cyane mbe wagize subscribe wayigizeho gumundabaga man washoboye kuyigira ndabizi wamaze kuyigira ibintu bimeze neza tuzosubira abukwirikira ciao ciao.